Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndabaha ikaze kuri ano makuru twabateguriye. Turi ku munsi w'Imana, igenekerezo rya 9 Ndamukiza umwaka wa 2023. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tuba twayatohorejwe n'umugwi w'abamenyeshamakuru ukorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uwahoze ari musitanteri wa komine Muhuta wanyuruje abantu akanyuruza ibikoresho by'ishuri ahejeje gutabwa mu mvuto. Hari byinshi twabateguriye kuri uyu musitanteri n'amabi yakoze akiri mu mabanga, turaza kuyababwira muri ano makuru twabateguriye. Hari n'andi menshi tuba twabateguriye aba yibanda kuba ari kuvugwa agateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukanabumenyi, ndetse n'aba ari kuvugwa muri politike n'ayandi yose muba mwaranyagejwe turayatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Nizere ko we ukurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Domitire Ntunzwenimana yahagaritswe. Domitire Ntunzwenimana yahora ari musitanteri wa komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Hari haciye hafi ukwezi akuwe mu mabanga yagirizwa kwiba ibikoresho byo kubaka ishuri. Uyu munsi ho havuye hafatwa amabati 150 yoba yanyegejwe inyuma yaho yariko arubaka inzu mu Gakungwe nk'uko bitangwa n'ikinyamakuru Ranova. Ayo mabati avuga ko yibwe mu yari agenewe kubaka amashuri. Domitire Ntunzwenimana yahavuye ahagarikwa na parike ya Kabeza, ubu araye ijoro ryiwe rya mbere mu mvuto. Izina rya Domitire Ntunzwenimana turarifise mu banyuruje umusore yitwa Simeo Bigirimana muri 2005. Simeo Bigirimana yari umusore w'imyaka 37 yari yigisha mu ishuri rito rya Rutongo. Simeo Bigirimana yari umusenzi wa rwose aterekwa iby'imigambi. Kubera ubwizigirwa bwiwe, Simeo Bigirimana yari yatowe ngo aserukire ikigo cyo gufashanya c'abigisha citwa FCTE. Imbere yo kunyuruzwa, Simeo Bigirimana yasabwe ko umwigisha wese yohora atanga amafaranga muri CNDD-FDD imbere yo kuronka idene muri FCTA. Simeo Bigirimana yarabyanze. Mu minsi yakurikiye yaratewe ubwoba, arimuka aho yoba, atangura kubaho anyageje. Simeo Bigirimana yari azwi nk'umusenzi akomeye. Umugoroba wa 13 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2015, Simeo yoba yahamagawe na Domitire Ntunzwenimana amusaba ko yoza muhira gusengera umwana wiwe. Ntiyamenye ko ari umutego. Naho yari anyegeje, Simeo Bigirimana ntiyashobora kwihangana yumvise urwaye akeneye gusengerwa. Yaragiye ntiyagarutse. Kuva ubwo imyaka igiye kuba 8 atawuzi irengero ryiwe. Simeo Bigirimana yanyurujwe ariko yitegurira ubugeni. Aherutse guheza kubaka inzu yiwe. Domitire Ntunzwenimana ntakwiriye kubazwa iby'ubusuma bw'amabati gusa, arakwiriye no kubazwa ku bijanye n'inyuruzwa rya Simeo Bigirimana. Tuvuye ngaho ku iyo nkuru yari iriko iracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi, dusimbire kuri no nkuru nayo iri kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abarimyi b'amavoka mu ntara zo mu buraruko basaba guhabwa ikibanza badandarizamwo umwimbu. Abo barimyi bavuga ko bazimbwa cane kuko abadandaza baza kurangura babasaba gutekera umufuko mbere bakarenza ko n'izindi, umufuko ugasogora ku mutwe. Umudandaji ngo akaba ari we yunguka, umurimyi akaguma azimbwa. Abo barimyi basaba ko baronswa ikibanza ciza badandarizamo amavoka akajako icemezo c'u Burundi kandi zigashorwa ku izina ry'u Burundi. Amakori akaboneka n'umurimyi akahatorera akajisho. Icibonekeza abashora amavoka hanze y'igihugu ni abarimyi batanako umwikomo, bamwe bagashaka kwihariza isoko n'abandi nabo uko nyine bikaba uko. Mu nama yo kuri uyu wa 8 Ndamukiza umwaka wa 2023 yatunganijwe na Obari Ikobero,
mu ntara ya Muyinga abashora hanze amavoka bakaba bemera ko bahabwa avance n'abo muri Tanzania. Abajejwe intwaro bagasaba ko hoba umuco mu kudandaza amavoka kandi ntihagire ubuza uwundi gushora umwimbu wiwe mu gihe hakurikijwe amategeko. Kubera mu ntara ya Muyinga hariko haraba inama yo gutunganya idandazwa ry'amavoka ajabukanwa hanze y'igihugu. Muri iyo nama yo kuri uyu wa munani Ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu kigo Bari batanga akarero ku mavoka arenga amatoni 30 yashitse akajabukanwa ku munsi umwe kandi agashorwa mu gihugu cya Tanzania. Bavuga ko ivoka imwe bayigurisha amafaranga 133 y'amarundi, aho igihugu n'umurimyi ngo bakahahombera cane kandi leta yatanze amafaranga menshi mu guteza imbere igiterwa c'amavoka. Manirakiza Adolphe umuyobozi muri Obare akavuga ko leta mu gufata ingingo zo gusaba uburenganzira cane n'ifi uruhusha rutangwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yashatse gushira umuco mu gushora amavoka hanze kuko bimeze ubu abashora amavoka hanze y'igihugu ntibahesha iteka Burundi kuko ibyo byamwa iyo bishitse mu gihugu ca Tanzania ico gihugu mu gushora amavoka kiyita ayimbutse ku butaka bwacu. Uwo muyobozi muri Obare co kimwe n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga bose basaba amashirahamwe canke abashora amavoka hanze y'igihugu gukorera mu muco urwo ruhombo ruveho, icibagiwe coco haveho imigwazo yibonekeza muri urwo rudandaza. Mu nama yabahurije Ikobero mu ntara ya Muyinga kuri uyu wa munani Ndamukiza umwaka wa 2023 abashora amavoka bava mu ntara za Kayanza, Ngozi na Muyinga bahamagarirwa kuja mu makoperative, gukunda igihugu mu gukora igikorwa cabo badaciye mu binywabi bisunge amategeko kandi ukoze neza ngo arunguka kandi n'igihugu kikatorera akayoko. Iyo nama ikaba ibaye nyuma yaho ku wa gatatu Ndamukiza umwaka wa 2023 ikigo Bari gifatiye ingingo zo gutunganya ibijanye no kudandaza amavoka ashoka hanze y'igihugu. Amakuru yacu tuyasozerere kuri no nkuru y'umubabaro iri kuvugwa ku mwigeme w'imyaka 17 aba ku mutumba Gitaramuka komine Bisoro intara ya Mwaro ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu wa 7 Ndamukiza umwaka wa 2023. Uwo mwigeme yagirizwa kuba inyuma yo kwibaruka umwana yaciye amuta mu kazu ka surwumwe kw'isoko aho bita ku W'Imfizi. Uwo mwana yatowe yamaze kwitaba Imana akaba yaciye ashingurwa iteka nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro kuri uyu mutumba. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, ndabibutsa wowe utarapyonda kuri sabone ko wapyondaho kugira ngo ko tushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza murasabwa nayo kuza kuyatega yombi kuko abahishe byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Banywanyi bacu ibihe byiza nivyo ndabipfurije.